Ndemeye kugira ico mvuze kuri iki kibazo, ariko ndabikoranye intuntu, agahinda n'umubabaro, kuko mu vy'ukuri iki si ikibazo co kwishura mu majambo, cari ikibazo co kwishura mu bikorwa. Ubuzima abanyororo abapfungwa barimwo mu mabohero burateye ubwoba, burateye agahinda. Mu bisanzwe nta kuntu dushobora kubona umuntu yokwita ico kibi leta y'u Burundi iriko irakorera abapfungwa n'imiryango bavamwo ni kibi kibishe, cerekana yuko itababa yabijejwe. Ni leta mbere novuga yamaze kwirara mu kibi, aho yumva ko ikibi ishobora kugikora atacamira kandi bikazohera uko. Ico novuga muri rusangi igikenewe, umuntu yoja cane akavuga ibikenewe vyokorwa, ariko cane ndabivuga ndaba abapfungwa abanyororo, sindaba cane leta. Nico gituma novuga nti umuntu wese ahari yoraba mutwe afise, akaraba yuko ashobora kugira umunyororo umwe babiri ashobora kugarukira iminsi 2 canke 3 kugira ngo abantu ntibapfuko. Aho nsaba umuntu wari we wese, ariko kandi nkasaba n'amashirahamwe cane yitaho ivy'agateka kazina muntu, nuko bokwegeranya ivyo bintu ibiriko biraba, bakazorondera uko ico caha gishobora kwitwa, kuko ejo canke hirya y'ejo hazotinda haboneka ubutungane. Ibi bintu ntibibi vyo guherera ngaho, kuko novuga mfatiye nk'ukuntu leta barya abantu biciwe mwibohero Igitega bicishijwe umuriro, ubu naho leta ariko yicisha abantu inzara. Ivyo bintu umuntu yovyita ngo n'icaha kibishe n'ukuri. Nico gituma ivyo bintu byose vyobikwa, ejo canke hirya ejo ntihaboneka ubutungane. Iyo leta yiyita mvyeyi ari nyicanyi maze igishengezwe.